Amagara amahoro ndetse n'amafaranga nivyo twifuriza mwese mwandanye gukurikirana ibiganiro cyo kumunesha kure yanyu kandi nayaca Look Media ikaze mu biganiro ca Look Sports tugiye kuba tubaganira amakuru aya nari ariko aravugwa muri sport basketball ndetse na football turaza kuba turaba ayavugwa hano mu gihugu cacu Burundi ariko kandi turaza no kuba twerekeza hanze y'igihugu. Ni Boris Ingabire Jules muri studio za Look Media ariko kandi ndi kumwe na mugenzi wanje Loris Ndongozi ndakumvisha. Ya nari ndakuramukije ndaramukije n'abakunzi ba Look Media abakunzi b'ibiganiro vya Look Sports ndabaha ikaze mu biganiro c'ukurundi. Nuko reka rero nibaze ko tunababwire ibyo tuzakuba tuganira ko turaza kuba turaba yavugwa muri Primus League bariko barakina igira ya 12 igano rya Primus League aho kandi turaza no kuba tuca muri basketball turabe ayavugwa muri basketball ni ihiganwa tuzaserukira imigwi ibiri Les Hippos ndetse n'umugwa Gladiators BBC bari baserutse mu ihiganwa rya Women's Basketball Africa League no most ubona yuko Les Hippos imaze kwitwara neza turaza kuba twinjira mu idonido turabe uko ibintu byifashe turaza no kuba duca hanze y'igihugu turabe muri qualification ya Coupe du Monde turabe uko byifashe abakongomani bariko baritwara neza turabe n'indi migwi uko byariko biragenda zari barrage turaza kuba turaba ndetse no ku mugabane wa Buraya uko ibintu byifashe natevye rero tubahe ikaze ariko kandi imbere ko dutangwa n'ikiganiro cacu nyezina tubanze dufate akaruhuko tutuzanire n'ibyo makuru yacu. BCAB Internet Banking ni ubuhinga bugezweho ibanki BCAB yabashiriyeho. Umuntu ashobora kubukoresha akoresheje itelefone yiwe rimwe bita smartphone canke imashini atiriwe aragenda kw'ishami rya BCAB. BCAB ntiyibagiye abarundi baba mu mahanga mu kubahuza n'igihugu cabo c'amavukiro biciye mu kugura ekonti bita diaspora account. Iyo konti uyikurikirana biciye ku buhinga BCAB Internet Banking. Tubibutse ko ubuhinga BCAB Internet Banking butashizweho kubera abarundi bari mu mahanga gusa ariko bwashizweho kubw'umunywanyi wese w'ibanki BCAB. Ibanki BCAB si banki ikorana n'abarimyi gusa nk'uko benshi bavyibaza ariko ni banki ikorana n'ibisata vyose. Shika mu iterambere na BCAB. Turi kwigenekezo rya 14 Munyonyo cyangwa ukwezi kwa 11 mu mwaka wa 2025 tuba turegereza ku musozo w'umwaka ni weekend igiye kuba itangura twizeye neza ko mu banyu ndetse no mu byanyu namwe weekend muri kumurayitegura neza aba ubitameze neza turabahojeje ariko kandi twizeye neza yuko nta byama bimeze nabi kandi nta byama bimeze neza turaca muri ibi duca muri jiza rero twipfurize kumererwa neza mu banyu ndetse no mu byanyu. Loris wowe weekend uri ready kuyata Cyanyaza ko weekend ni weekend namuvuga ngo weekend mu buryo bubangwaro mu buryo professionnel no mu buryo buri personnel ni kuvuga ngo umuntu yaba yiteguye mu buryo professionnel kugira ngo abakunzi ba Look Media abakunzi b'ibiganiro bisha kuri Look Media ntihagire ico babura ngo nje muri weekend nta kenshi tuba turi ku nkino zitandukanye urumva ko dutegereza kudusha ko kugira ngo ku munsi wa mbere tuze tubazanye bishasha mu nkino aho kandi mu buzima busanzwe bari ngo ni igihe cyo kubonana n'inshuti n'abagenzi n'imiryango n'ababanyi urumva mukicarana mukaganira iby'ubuzima ariko naza ko byose nabiteguriye. Wow, twizeye namwe rero ko mwiteguriye neza weekend kandi twizeye neza ko tuzoza kuba dusubira guhura kuwa mbere ibintu bimeze neza cyane no kuko niko twinjiye novuga muri Look Sports yo kuno munsi wa gatanu duhera muri Primus League bariko barakina ibigira ya 12 igano rya Primus League hari inkino zigiye zitandukanye ni inkino zose mbere nashima zimaze no kuba zirangira ngo nivuga ngo banitegurire bamwe kuja kuraba intamba mu rugamba turadena kubana tuzica ko barafise inkino haba U17 ndetse n'abasenior hariko araba imatch zigiye zitandukanye nyinshi ariko naca cyane turabe urukino rwako raba hagati y'umugwa Bumamuru Football Club ndetse n'umugwa Vitalo n'ubundi no munsi yaje kongera gutsindwa Bumamuru no munsi ngira ngo twaje kwa tuvuga ku munsi wa mbere tuvuga kiti buriya Bumamuru turashaka kuba tubona kumenga iri serie muri kino gikombe muri title race Vitalo tuvuge yuko gutwara igikombe byaje kwa bigabanya ingufu tuzosubira kubona itwaye igikombe kandi nyuma y'imyaka 10 cyangwa imyaka
Ubwo nibaza ko twavuze mu minsi nibaza ko ari kwa mbere tuvuga ko Bumamuru Aigle Noir ndetse na Flambeau du Centre no mu bitatu ariko yarwanira kino gikombe ca Primus League. Hari indi principe ikunda kuvuga ngo n'uwitwa Jose Mourinho akunda kuvuga ati iyo bakeneye gutwara igikombe utegerezwa gutsinda bajya muri kumurwanira igikombe. Bivuga ngo nimba abo batatu aribo bariko bararwanira kino gikombe ca Primus League uno munsi Vitaro ije kugira defete zibiri zikurikirana ku mugwi wa Flambeau du Centre ndetse no ku mugwi wa Bumamuru niyandi bibiri ko atwara igikombe. Bivuga ngo udashoboye gutsinda abonye baza barwanira igikombe baje bose bakagutsinda twashaka kuvuga ati reka Vitaro uno munsi tuye carte mu barwanira kino gikombe ca Primus League. Donc uno mwaka nibaza ko biragoye kuri Vitaro. Nitwovuga ngo iri kwitsindwa na Bumamuru gusa na Flambeau du Centre gusa nako n'izindi equipe zirayitsinda. Yatsindwa imaze gutsindwa match nyinshi uno mwaka. Nibaza ko ni Vitaro uno mwaka ni phase igoye cyane muri indani ari interne muri Vitaro kuko inyuma yo gutakaza abakinnyi batari bake mu mwaka weze inyuma yo gutakaza umumenyereza wabo baramaranye yari yanabaha igikombe muri avant l'année passée. Nibaza ko ni ntabwo byoroshye cyane ku mugwa Vitaro. Uno mwaka gutsindwa na Bumamuru hamwe umuntu yavuga kuri Bumamuru. Nibaza ko Bumamuru ni equipe ibanaye gukonfirma ko Aigle Noir cyangwa Flambeau du Centre nivyo ni equipe zerekanye urugero rukomeye muri no ntango ya saison. Mugabo Bumamuru nyine kwerekana ko turi ngaha naho twagiye uno mwaka turi bashasha. Ni equipe nshasha umenyereza mushasha Justin Bifubusa umenyereza akomeye cyane afite experience ya Primus League afite experience ya football muri rusange maze kumenyereza abantu batari hake. Ni Bumamuru yazanye abakinyi bashasha bavuga ngo iri kuyubaka equipe nshasha. Rero musi naza ko Bumamuru ni equipe iri très solide kuri no course au titre. Naza ko Aigle Noir na Flambeau du Centre zirabona ko nta kintu na kimwe coroshe muri no course au titre. Ntizija ngo nizibiri gusa ariko zibone ko none umugwa Bumamuru uri nyuma. Mu biganiro byacu biheze twaje ko tugaruka kuri kumigwi yaje kuba iserukira Uburundi haba muri CAF Confederations Cup cyangwa CAF Champions League. Tuvuga yuko yaje kuba yitwara neza. Buriya na Bumamuru yari yaserukiye Uburundi muri Sekafa Kagame Cup ariko ntibyaje kuba bigenda neza. Tuvuga yuko yaje kubakora icigwa nayo nubwo bitaje kuba bigenda neza ishobora kuza gukonkiransa byoroshe cyane iyo twaje tuvuga yuko yaje kuba yitwara neza hanze y'igihugu. Bonibaza ko bijya ibintu bya Bumamuru birumvikana ko nitegereje neza kuko ubwa mbere ntiyari yiteguye kuko siyo yari kugenda normal hari kugenda umugwi wa Aigle Noir. Umugwi wa Aigle Noir uzavuga ati ntituzoza kwitabira novuga ngo ibyo higana. Nivuga ngo Bumamuru yabaye bube plan B cyangwa plan C. Tufate plan C mbere ishobora kuba yabaye na plan C. Ni equipe yagiye hari mu ntango ya saison. Twavuze ko yari ni equipe nshasha iri kwiyubaka uno mwaka. Isumenyereza mushasha isaba kinyi bashasha ukigenda hanze gukira n'ibintu nka pere mu gihugu cy'u Rwanda. Nibaza ko ntivyari kuba cyane kuri Bumamuru ariko ni experience baje kuba bakura ni cigwa baje kuba babona hariya mu gihugu ca Tanzania. Nitwovuga ngo ntibigenje neza ariko birafise isiguro. Umuntu yavuga ati ni equipe nshasha, umuntu yavuga ati ni equipe yagiye ititeguye. Twarabonye Aigle Noir yarigenje twavuga ngo yarigenje na muri Champions League. Twarabonye precision yagize Aigle Noir. Twarabonye ingene yitegura izo nkino. Yamaze indwi 3 muri Afrique du Sud. Twarabonye ibyo binye sivyo Bumamuru yashoboye kuronka. Rero no musinaza ko muri Primus League inyuma y'inkino 12 ni equipe yamaze gushinga imizi. Equipe yamaze gushinga imizi ni equipe iri muri course. Ni equipe nibaza ko uno musi ntabwo ifise ngo Aigle Noir ngo Flambeau du Centre zaragiye hariya na hariya. Nibaza ko Bumamuru igene experience bagize kandi uno musi inkino ziko zirabandanya. Turavuga ko bashoboye kumenyana bashoboye gushira hamwe equipe yabo. Uno musi Bumamuru iri muri course cyane. Urundi rukino rwari kuruhuza umugwa Vision ndetse n'umugwa Flambeau du Centre. Vision ikurikije novuga inkino zibiri n'imbata zitatu idatsinda urukino. Mu ndwi heze yari yatsinze. Ku ndwi ya 11 yari yatsinzwe uno musaje yatsinze. Nibaza ko ni mugato turaza kwa dushikira classement turabe. Kare yari yoboye ihiganwa rya Primus League malgré ko yari ifise inkino nyinshi gusumba umugwa Aigle Noir ndetse na Flambeau du Centre. Ubwo no musi abona yuko igize shit imitego kandi gutse umva itsinzwe turavuga ngo yushaka gutwara igikombe mutsinda abandi bakomeye nubwo rimwe burya ntabyemera ko twaje kwa tubona umva imyaka nk'itatu gikurikirana kuri Arsenal bidakora. Rero bayo ko Vision ntibimuhe byoroshe. Flambeau du Centre bije kwerekana neza yuko target bafise ni gutwara Primus League.
yanibaza ko vision ntitwofatira ku bahezita mu kibuga gusa ariko mu kibuga ntabwo mu kibuga naho nyine byifashe nabi cyane tubaza kwinibaza ko twishika ko ikurikije inkino zitatu idatsinda urukino na rumwe no musi twaje ko tubona inyuma ku munsi wa 11 yava ku ndwi ya 11 muri Premier League ariko tubona amajambo yanditswe nubwo muri maje guhanagurwa rimwe hamwe ku mbuga zimwe bavuga ko uno Mutombora Olivier ariko yavuze amajambo yavuze avuga ati abantu banyononeye umugwi bari ndani muri equipe nibaza ko yari amajambo uyumvise adahumuritse kandi ubona ko mu mwanya bayanditse baciye bayahanagura ariko nibaza ko mu nyuma byaje guhinduka twumva ngo birukanye umurongozi umwe mba ni equipe nke ushaka kumva equipe yirukanye umurongo tuvuga ko ari president w'umugwi ngo ni president kuko ni Steven Zigamasabo ni cyaro cyanda ishimye Yusuf na Bonvis Karebe no dufata ko ni waserukira umugwi imbere ni president w'umugwi no munsi president w'umugwi ucumba equipe yirukanye president numva ngo ibintu bisanzwe nk'ibi nibaza ko ahandi hanze biragoye ko equipe cyo bwatse gaturukana umupira aba ari scandale ikomeye aba ari ikintu gikomeye muri equipe uvuga ko uno munsi ibintu bigenze nabi cyafashe na directeur sportif na directeur sportif biragoye cyane hanze umuntu ushobora kwirukana fasima ni coach kuko ibyo biroro muga directeur sportif avuga ati ni ibintu bitaba byose muga uno munsi vision president baramwirukana vision imaze inkino zitatu zose itakaza zikurikiranye batakaza ku mugwi yayo urukino wa kungira 10 batakaje ku mugwa muri Sport Dynamique ni equipe nivyo no munsi iriko yatangaza abantu kuko no kwindira 12 yaratsinze umugwa wa Olympique Star ni iriko yatangaza abantu muge ngene yatanguye saison equipe nivo iri hasi cyane yaje kuba itsinda umugwa wa Vision igitsindo kimwe ku busa kundwa 11 baje ko batsindwa n'umugwa wa Muzinga ibitsindo bigera kuri 3 kuri kimwe kundwigira 12 no munsi baje gusobora Flambeau du Centre ibitsindo 3 ku busa niho ngo mu nkino zitatu baje kwankesa ibitsindo indwi nabo batsinda igitsindo kimwe gusa mu nkino zitatu nibaza ko ni ibintu biteye isoni ku mugwa Vision mu ntango twavuga ati ni equipe ije gukonkurence kandi yari yanavyerekanye ko yaramaze inkino wari wabivuze yamaze inkino nke zitari nke iri ku kibanza ca mbere nije gno ni herbakira na Flambeau du Centre mugabo no munsi bimeze gute ikoze shit inkino utsinze inkino 3 muri Premier League umugwi Egre wari tsinze zitatu Flambeau du Centre tsinze zitatu mu muri ko nyene uvuga ngo ivyigikombe vyovyo ni ntibirimo mugabo turavye umuvuduko ahubwo bariko no munsi turabaza kugwana n'imigwi ya za Kayanza United n'imigwi ya za Beje Green kugira ngo ntize gukora izo gwanira ibiya bibanza byo kudakoroka biya bitatu byanyuma ntijemo n'umuntu umuntu acha yibaza ko twabonye ingene umugwi watanguye bawo mediatiza gose tubona abakinyi barakwita tubona amafaranga bendesti samwo aba boss babashasha iski no mu tubona staff technique twavuze ati ino staff technique irateye ubwo cyane umumenyereza asanzwe akomeye ni Sao Paris atwaye kombe cha Primus League mu myaka 2 heze bare mu mugwa vitatu nuno Olivier Mutombora directeur technique ni yabaye coach wa equipe nationale coach afisa amateka akomeye cyane muri football mu coach wa mbere atwaye muri CAN turavye no Steven Zigamasabo nka president wa club ni umuntu azi football umuntu yakinye football mu bihugu bitandukanye muri equipe nationale gacuraba aratete hariho Ndayishimiye Yusuf na Bonfils Karebe n'abanyamupira n'abantu bazi football cyarifu mugabo gacuraba inyuma y'inkino 10 gusa equipe kujya yaduze ni kwije kugira shit hamwe n'umunsi umuntu yokibaza ko turiko turaba yaro ya Vision imbere yo kuza kwitwa Vision yari nayo yari kanganye mu gutsinda ama equipe yabo yatsindwa dutse umugabi zikomeye barahanga n'umunsi umuntu yokubaza ni Vision FC yasiye guhinduka Real Vision ikibazo kiri he kumengo equipe irubatse neza twarabonye batangura bavuga ati ku mapage yabo asanga mise sura kwandika ati umukinyi yafatiwe ibihano binini kubera yakoze amakosa yavuga ati equipe c'est discipline equipe iri bien organisée mugabo shite iriko yagira iteye n'ubwo cyane gose Flambeau du Centre yoyo nta kosa ryo gukora yaciye yifatira novuga umugwa Vision baza ko batsinda ku rundi ruhande Aigle Noir nayo ko iratsinda umugwa Beje Green anako yaba Bumamuru yaba umugwa Flambeau du Centre bo bari serie akazi bavuga ati target dufise ni gutwara igikombe ca Premier League hari nkino zigiye zitandukanye zindi zako ziraba novuga yuko umugwa wa Muzinga ariko uratsinda umugwa Message Ngozi biboneka neza yuko gutsinda nayo ne ari ikintu gigoranye cyane ariko kandi ntituvuge kuri Message Ngozi gusa arakora Muzinga yo musinyo iri muri forme zikomeye Muzinga iri kuri igenza neza cyane Muzinga heruwa gutsindwa n'umugwa Vitaro wonyene na Vitaro mugaye kiratsinda Vision iyo Message yatsinze ikitsinda Vision no mukiza gutsinda Message Ngozi equipe imeze neza cyane Bundi Sport Dynamique kiratsinda ibitindo bigira kuri 2 kuri kimwe umugwa Olympique Star Kayanza United itsindwa na Rukinzo 2 kuri kimwe nyene
Garage Express yatsinzwe na Musongati Football Club na Bumamuru nkuko twavuze itsinda ibitsindo bigira kuri 2 kuri kimwe umugwa Vitaro FC. Ngozi City yaje kuba ihagarikwa n'umugwa Interstars ama umugwa Aigle Noir yaje kuba utsinda ibitsindo bigira kuri 3 kuri kimwe umugwa BG Green. Nayo umugwa Flambeau du Centre uza kuba utsinda umugwa Royal Vision yaje kuba induka Vision ibitsindo bigira kuri 3. Kuri classement uno musi umugwe wa Aigle Noir niwo uza mu kibanza ca mbere n'amanota agera kuri 28 usumye amanota agera kuri 3 umugwa Bumamuru Football Club ndetse n'umugwa Flambeau du Centre bafise amanota agera kuri 25 ariko iyo migwi yose ikaba imaze gukina inkino zigera kuri 12 zonyene. Muzinga yamaze kuba yerekeza muri Big 4 n'amanota agera kuri 22 yoyo nubwo imaze gukina novuga inkino zose. Nayo umugwa Vitaro plutôt umugwa Vision no musi wanayiko wavuye mu kibanza ca mbere ugeze mu kibanza ca gatanu n'amanota agera kuri 21. Imigwi itatu ya nyuma ni umugwa Burundi Sport Dynamique n'amanota 8, umugwa Garage Express n'amanota 5 ndetse n'umugwi wa BG Green n'amanota agera kuri 3 yonyene. Uko niko byifashe navuga muri Primus League. Nibaza ko imbere ko tuva muri football twerekeza muri basketball twaca muri mu nama mu rugamba muri equipe nationale haba abakuze ndetse n'abatoyi bafise novuga akazi. Abakuze baraza ko ariko barakina inkino za kivandimwe, aba loko bakine n'aba international. Bona ko ni equipe nationale yari kuba iri kurakina urukino kwigenza ya 15 yari kuba iri kurakina n'umugwa serukiragihugu wa Zambia Chipolopolo Boys. Atwatwaje kuba tubibona mu minsi heze kwa nibaza hako ari nko kwa gatatu kwa kabiri bavuga ati imesha makuru bimwe byandika ati urukino rwaje kuba rusiba kubera umugwa Zambia waje kuba ubura amafaranga y'itiki yo gushikana mu Burundi. Bon abakurikiranye iganiro cyeje ca Midweek twaje kwa tubigaruka ko n'umutumire twari kumwe tuvuga ati ibintu bisubiye mu mupira wa Afrika kubera igihugu kivuga ngo twabuze ikindi y'abajweri kuja mu kindi gihugu. Twaje kwa tuvuga ko ibintu byinshi cyane ana ko si ntivyerekana shema nziza, ntivyerekana image nziza ya equipe nationale y'umupira wa Afrika muri rusange. Uno museni ntamba mu rugamba zose zikina bo yaje twavuze ati ntibiremezwa ibiki mugabo ku munsi w'ejo nyene ku mugoroba ubona ko FF daciso itangazo nayo nyene yemeza ko intamba mu rugamba zitagikinye na Chipolopolo Boys. Rero ku munsi w'ejo bazo bariko barakina n'abaroko bivuze neza n'abaroko intamba ku ntamba ya no musero ni umuntu acha yibaza none ni match ifise anje nibaza ko match ahantu izobikomereye abantu bazose match ikomeye n'abaroko kuko ni nazo bafise ikintu bari kwarunguka ni gukina bakuru babo no kubona ingene abandi bakina iki bivuze ko bikomeza na equipe nationale yacu ya Shan niyo twaramuka tugiye muri Shan niyo byakunda. Nibaza ko ni ikintu ciza kuri equipe nationale y'abaroko mugabo umacha yibaza eske intamba mu rugamba nivyo ni sikosa ryacu sikosa ryo mu Burundi sikosa ry'intamba mu rugamba sikosa rya FFB ariko nibaza ko ni perte ikomeye ubwo no munsi yo biza gukunda intamba mu rugamba zikaza gukina Chipolopolo Boys yari kuba ari test nziza cyane kwa mu Burundi cyane. Equipe ya Zambia nibaza ko ni equipe ikomeye cyane ni equipe ikomeye cyane ku mugabane wa Afrika. Nibaza ko rero ni perte cyane kuri twe kubera turahomvye test ku bakinyi bacu. Nibaza ko na coach Sangwa Patrick nawe nyene arahomvye test yari kuba urugero abakinyi bageze ariko nibaza ko muri trade kurikira izo soko mu kwezi kwa gatatu ubona ko si vuba abakinyi bagiye mu kwezi kwa 11 bagarutse mu kwezi kwa gatatu ubona ko si vuba cyane twana turuhuke ya no matrade. Nuko nayo batoyi babo batarenza imyaka 17 nabone bari kwaritegura ihiganwa rya Sekafa muri mwitsinda barimwo bari kumwe na Uganda bari kumwe na Djibouti bari kumwe na Tanzania ndetse n'igihugu ca Sudan. Niko bavuga ko bobone baza yuko turavyitsinda bafise Uganda ni bafise equipe ikomeye cyane, Djibouti, Tanzania, Sudan. Twizere yuko Burundi bwacu buza kuba burengana hano hantu. Buri baza ko ubu tumaze imisi tubona intamba mu rugamba mu bakiri bato zigenza neza ku mugana cyane muri amaseka mbere haba mu bahungu no mu bakobwa asetse mu bakobwa aho n'abakuze tumaze imisi tubona hariho evolution yaje kuba iyi mwana musi muri turavye muri no tsinda nibaza ko umugwi Uganda terwa kwitsinda kera mu bana cyane ho nibaza ko Uganda iranadukarira cyane igihugu kidukarira cyane mu bana no musi nibaza ko bigoye cyane gushaka gutsinda igihugu cya Uganda muri ariko Djibouti ntibigoye cyane. Tanzania bavuga ko ni meme
kuko Tanzania mu myaka ingahe iheze nuvuga ngo turatsindana no turatsinda Tanzania eje kadutsinda nibaza ko nimwe mwe ahonye intambwe mu rugamba zirafite amahirwe menshi yo gusohoka muri iryo tsinda ndetse no gusohoka muri iryo tsinda inyuma y'igihugu cya Uganda amahirwe nibaza ko ari menshi cyane kuri Uganda na Tanzania bigoye Tanzania biragoye cyane ariko birashoboka nibaza ko kuri iryo tsinda birakunda ko cyo kuba intambwe mu rugamba dushobora gusohoka iryo tsinda ko twaranabonye harabaye marafu y'abakinyi twarabonye abakinyi baje bava mu gihugu cya Canada nibaza ko ni ikintu cerekana ko mu bakiri bato umupira uri kuraduga bukebuke tubandanirize muri basketball ariko nyine mu Burundi aho bavuga ko imigwi yaje kuba iserukira u Burundi mu higanwa rya Women Basketball Africa League Gladiators ndetse n'umugwa Lezipo yamaze kuba Lezipo kote y'abahungu na Lezipo kote y'abakobwa hose ubona yuko n'umugwiraza ko n'umugwaga birarangira kumva kuri kote zose ntibirarangira ngo batware igikombe ariko kamwe urabona yuko bamaze kubagera muri final mu gihe Gladiators yo imaze kuba isezererwa ifise n'urukino bagiye kubahura na Don Bosco mu gihugu cya Tanzania mu Rwanda ikibanza c'indwi ndetse n'ica munani urugendo rwa Lezipo neza ko baje kwatsindwa urukino rumwe bwonyene baje kubagira parcours nziza cyane twizere yuko dushobora kubona abashampi kurande go bahungu n'abashampi kurande go bakobwa shiboneza ko kuri Lezipo birashoboka ariko biragoye cyane kuko turavye hari ekipe zo mu Rwanda zikomeye no ekipe ya APR ndetse na ekipe ya REG nayo yaje kuba isinda Lezipo mu rukino rwa gatatu naza ko biragoye ariko birashoboka kuko twibukanye twageze kubona Lezipo y'abagabo itwaye ino EABCC mu kwezi guheze nibaza baje ko batangura match ya mbere bakinyi baratsinzwe ariko n'icyabujije ko baza kuba bashaka rero ni biri similaire n'umugwa Lezipo y'abakobwa kuko nabo nyene batsinzwe match imwe muri phase de groupe kandi umuntu yovuga ati bagiye kuyikina deja baza bari karifi muri demi finale ushobora kuvuga ati barahorashije inguvu ntizabaye zazindi bashaka mu bwa mbere niho hantu ikizere kiri ku mugwa Lezipo bibaza ko ni basketball y'abigeme yari maze igihe kinini itari kwiraja ku rwego international inyuma yuko muri uyu mwaka nyine mu ntango z'umwaka twaje kuba tuja muri Afrobasket y'abakobwa equipe nationale y'abakobwa y'abakuze cyaheruka nyuma y'imyaka irenga 10 n'ingahe ninaza ko uno munsi kuba tubona ntibyagenze neza urumva mugabo kuja muri competition rumaze imyaka 10 na utajamwo maze turetse niyo udasohoka igihugu ata equipe nationale hari umva ko ubwa mbere n'ucugenda n'ikintu cyiza ninaza ko rero kuba tuko tubona umunsi equipe y'abakobwa ishobora gusohoka hanze ikagenda avec iyo niveau ya confiance ifise itsinda match zibiri za mbere ninaza ko ni ikintu cyiza cyane ku mugwa Lezipo kandi turashobora no kwizera ko ishobora kubandana ni equipe ifise no vuga abakinyi babiri urabona ko bafise abasada n'abakinyi bafise experience ahantu hari experience nini tuvuga ngo ni muri staff technique urabona ko bafise umumenyereza nka Josué Mugakiza niwe aje kubafasha umugwa Lezipo w'abahungu gutwara kino gikombe cy'abahungu uno Belize Gateka Bebe Gate ni umumenyereza amaze kuba aba akomeye cyane muri basketball no munsi nibaza ko afise experience ariko na Josué Mugakiza nibaza ko ni staff nibaza ko imeze neza cyane uno munsi rero turashobora kwizera umugwa Lezipo kuwubona ushika kure turashobora kwizera umugwa Lezipo kuwubona utwara igikombe uno musano ikintu ahantu kiri nibaza ko ntitwereka ukeza cyane uburongozi bw'umugwa Lezipo bwaje no kuba buherekeza na equipe nibaza ko umugwa Lezipo ni umuguri ko urakora ibintu bikomeye cyane muri basket kandi nibaza ko ari arontea guhera hasi nako bari ko rategura ni ibintu bakora guhera hasi ni arontea umva ngo umunsi bafite abakinyi mu bakobwa bakiri bato mu bahungu bakiri bato mu myaka itandukanye mu ntara ya Bujumbura mu ntara ya Gitega urako ni bariko baragerageza gushira basketball kure cyane nibaza ko uno witwa Dr Bonaparte asanzwe ngo no mu gwa Lezipo ari kumutera intege n'abo basanzwe bafashanya ku murongo mu gwa Lezipo nibaza ko bakora igikorwa cyiza cyane ku mugwa Gladiators ntibiriko bigenda neza cyane ko bariko batsindwa match zitatu zose zo mu matsinda batsinzwe na APR yaje kubatsinda nabi baratsindwa na equipe yo mu Buganda nibaza ko baje kubatsinda match bataki kandi ni baje ko batsinda match bataki batsinzwe na APR yo mu Rwanda baje ko batsindwa kandi no mu gwa kipe yo muri Kenya equipe yo mu Buganda niyo batsinze Patriot itwa Stormers vuga no musi ni mugabo baratanye victoire ni mu Busanza amanota 20 difference y'amanota 20 batsinze mu kuko mugajo yabatsinze match yanyu batsinze difference ya 58 apere bakuze difference ya 40 umva ni haracyariho byinshi byo kwamerera kandi nibaza ko Gladiators abakinyi benshi yatwaye n'abaroko
sico kimwe na Rezi paragize amarokituma ku bakinyi bakwiye hanze neza mu Gladiators atwaye abakobwa bo nganye abakobwa bakina championnat Gladiators nyene benshi bo nganye naco ni test nibaza ko ni test ni ikintu gishobora kubatuma bagira experience rero nibaza ko no munsi ni ikintu ciza Gladiators rakina irondera ikibanza ca hagati y'icindwi n'ic'umunani classement yose nibaza ko ni ikintu cyo gushima ni experience bagiye kuronka uko bizoza biratera imbere turabona basketball mu Burundi iriko irashika kure si vyiza cyane ku rugero rw'abahungu vyiza cyane ku rugero rw'abakinyi nuko aho hari muri basketball twizere yuko tuzobona igikombe mu Burundi birashoboka amahirwe arenga 60 kwijana ku mugwarezi birashoboka ku mugwarezi azoba tuzosaba uburongozi bwa Rezipo baze kuba bagira celebration uburyo abahungu baje kwatwara igikombe ndetse no ku ruhande rw'abigeme nuko rero niko byari bimeze mu Burundi nazo ko twosimbira muri Afrika tukarabanaho uko ibintu byari byifashe muri World Cup qualifiers aho igihugu ca Congo cyariko citwara neza witwa uraje kwatsinda igitsindo Mbemba Chancel Mbemba nibaje kuba novuga aza kubafasha les Leopards kuba witwara neza tuvuge yuko abakongomani buriya ni igihugu gikomeye cyane muri football situ muri Afrika ariko unaravye ni igihugu cama giproduce novuga abakinyi bakomakomeye cyane ku rwego rw'isi imbere wanashima nubwo rimwe na rimwe bataza kuba baserukira les Leopards ni dutanga kwa kanza twarigeze kwa tuvuga mu biganiro biheze tuko turavuga Aigle Noire na Flambeau du Centre ziko zirategura ziri muri CAF Champions League Confederations Cup tukabona amaprime de match yo kwa abantu tukabona Flambeau du Centre bayihaye miliyoni 5 ku mukinyi tukavuga ati ni kuri ibintu birateye igomwe birashimishije cyane twana Aigle Noire turavyo twahora kabe nawe gushira twana Aigle Noire bahaye miliyoni 100 muze kugabura miliyoni 100 tukavuga ati uburongozi bwa Aigle Noire no kuri mwubahwe mukoze ibintu byiza cyane biratumye abakinyi banyu berekana ishaka rikomeye uno munsi no mugwa RDC les Leopards baje ko babwirwa ati tukaronka qualification umukinyi umwe wese azoronka $1 million $1 million $1 million par joueur umva iyo Samarundi iyo prime iratebo nabibonye yace n'imvira za prime twatuvuga Aigle Noire yasazi yatanze amahera menshi atebo miliyoni amajana 3 ku niveau iwacu amajana 3 ku niveau ngaho iwacu n'amafaranga menshi cyane turavyo tuvuye kandi nawe uri gushima n'amafaranga menshi cyane mubwe bucuraba ino prime tumugaruka ko kintu kijanye na motivation motivation ajyanye yakuri ibintu by'ibitanga ko tugiye kuraba no musinaza ko turavye kuri papi ku rupapuro Congo na Cameroon ni equipe ziri presque zingana yego nubwo tubona umengana ababanyi ba hano hafi ngo Cameroon ni equipe ikomeye ni equipe zikomeye muga abakinyi turavye ku bakinyi kuko Cameroon naza ko n'abakinyi ifise sibabi ba Brand Ndomo turabona na bajere ba ukwezi muri Premier League n'abakinyi bahese Manchester United n'abandi batandukanye muga no busuravye ino Premier itegereza kugira impact kuko umukinyi hajya hano muri Congo nivyo bakongo barasa amahera bakina mu equipe afisa amahera mu makrebe yo muri Congo afisa amahera ariko babakinyi bakina umukinyi wese naho yo bakira mu France $1 million n'amafaranga menshi cyane amafaranga menshi cyane umukinyi wese yo kwitanga akavuga ati ntegerezwa kugira rero twebwe ko kwitanga tukarondera $1 million ku mukinyi w'umurundi muri tuba turarondera nka karte ku by'imondo tuja tunayihoza turibaza ko byoshoboka nabwije ukuri byotegerezwa ona $1 million abakinyi bose bategerezwa ingufu zica ziva zitovuye wajya amafaranga ni menshi uko ahantu bacagira imigambi bavuga ati $1 million n'amafaranga menshi ino prime navuga ati iratebo n'abantu bose twebwe gusa ku mugabane wa Afrika hano tumenyesha amakuru byarese bavuga ati nuko nyene babona ko bitokunda ariko birashobora gukunda kuko no munsi boza no munsi bamaze kuba barengana bashaka bakina finale yo ngaha ku mugabane wa Afrika n'igihugu cya Nigeria babandanije bakina finale muri Intercontinental nibaza ko birashoboka ko bashaka kuba kariye ariko Nigeria nayo nyene ni equipe ikomeye twaje kubona ibyo yakoze iza gutsinda Gabo ibisindo bine kuri kimwe hari mu bisindo bibiri bya Vital Osimhen ni umukinyi nibaza ko no munsi ari top no mu wamere numero 9 ku isi apana muri Afrika gusa nibaza ko nizi barrage zirakomeye gose ni equipe zibiri zisigaye mu zikomeye kandi zo zikeneye kuja kumwe kuby'umuntu Nigeria isivye yo bari shenge ku mugabane wa Afrika avuga ati igihugu Nigeria gisimye Nigeria naza ko kimaze kwandika amateka nose muri Afrika ndetse no ku mugabane wa Burayi ni equipe historique nino musinaza ko
nakazi gakomeye cyane muri no finance tugiye kubona kera bacavuga ngo muri Afrika cyabamwe ibintu by'ikirundi by'ikinyafrika kwa ikirundi deja twini turimo maniya ibintu by'ikinyafrika bavuga ati kuko twanyibonye hinge dusubira magatwa Nigeria imbere yo kwishika hano ishobora kubandanya yari yasinze Benin ku rukino rwa nyuma icyo gihe urukino rwabera muri Benin mvugo Nigeria igiye guhaguruka bo hari igihe indege zigira gapane n'ibisanzwe muga indege yaragize pane ibinyamakuru byose byaranditse ati wabonye Benin ibintu ikoreye Nigeria muga buri munsi naza ko biragoye hasi Nigeria na Congo equipe izoba karifi turashobora kubona kuko nibaza ko n'andi ma intercontinental ntibazokene ibihugu bikomeye haba ku mugane wa Aziya canke si ibihugu biba bikomeye cyane turashobora kubona Nigeria canke Congo muri CAN ariko ndifuza kubona Congo nibuka umuntu yigeze kuvuga Leopard Alele mazovuga twese Leopard n'ababanyi Nigeria s'ababanyi ni babari yakuru aba Super Eagles baje kubatsinda equipe ikomeye equipe ya Gabon uvuga ko iri muri forme zimeze neza cyane naje kuba mbona witwa Alex Iwobi yaje kwa posta kuri Instagram yerekana conditions za hotel baje kubashikiramo none byaje ko binagenda neza baza no kubatsinda marge imeze neza cyane batsinda igihugu ca Gabo abakongomani barashobora kuza bakabikora neza bagatsinda novuga the Super Eagles ariko kandi ni na equipe novuga ko inakomeye cyane novuga haba ku mugabane wa Afrika ariko kandi no muri Coupe du Monde ku mugabane w'isi novuga yuko rero uko niyo byifashe muri Afrika nuko hano niho duce tugarukiriza rero ikiganiro cyacu cy'uno munsi ca Look Sports novuga yuko nizere neza ko twaje kuba tugirana ibihe byiza tubashimire nshimira yuko kandi na mugenzanje Loris Ndongozi twari kumwe muri studio Loris ndagushimiye Shara ndagushimiye reka nshimire namwe mufashe kano kanya tukakamarana isango ni ku munsi wa mbere muri Look Sports n'ibindi biganiro bigiye kubandanya muri weekend nibaza ko si sport gusa icano kuri Look Media n'ibindi bitandukanye nuko twifurize rero kubandanya muroranirwa n'ibiganiro bindi bigiye bitandukanye bica kuri Look Media haba bya sport ariko kandi n'ibindi bigiye bitandukanye mugire aho mubaho amagara amahondo ndetse n'amafaranga nibyo twifuriza mu banyu no mu byanyu murakoze